Nshuti bagenzi mudukurikira turabahe mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye muriko mukurikirana amakuru y'ikinyamakuru Itara Burundi. Mu kwezi kwa kane i Bujumbura mu gisagara gisanzwe ari umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cy'u Burundi harabonetse umwuzure uvuye ku mazi y'ikiyaga ca Tanganyika ciraye mu nzu z'abanyagihugu kiraduga gushika mu Gatumba ku Rusizi hamwe abatari bake bagira ingorane, inzu zarasenyutse ndetse n'abantu batari bake bavanwa mu vyabo. Ariko inyuma yuko hatanzwe itegeko ryo kwimura abanyagihugu basanzwe baba mu Gatumba kubera iyo myuzure yabonetse muri uko kwezi, abantu benshi baribaza yuko iyimurwa ryabo hashobora kuba hari ikindi cinyegeje inyuma. Twashoboye kuronka abanyagihugu babiri turaganira, umwe twavuganye yavuye mu Gatumba muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, yerekanye amakenga n'umwiheburo bafise gukurwa mu vyabo badahanye amasezerano n'uriko arabafasha ari bo leta. Umwe muri bo yaciye atubwira ati nivyo leta ifata ingingo yo kudukingira ni vyiza, ariko tukumvikana ku buryo tubikurwa mu vyacu n'ingene tuzobisubizwamo. Ariko ikidutangaza nuko twakuwe mu vyacu tutabajijwe, tutagishijwe n'inama ngo tumenye uko tuzosubizwa mu vyacu. Mbere hakaba hariho n'abavuga yuko hamaze iminsi hagurwa n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu hamwe n'umupfasoni w'umushikiranganje wa mbere. Ivyo bigaca bidutangaza, mbere bikerekana ko ukwimurwa kwacu kurimwo ibinyegezo. Uwundi twavuganye yavuze ati kwimurwa kwacu si kinyegezwa, ni ukutwomora kuko hari abashaka kwigurira amatongo yacu. Ubumwe bwa Burayi bwari bwaremeye amafaranga yo kubaka inkengera z'uruzi Rusizi ku buryo tutari gusubira guterwa, ariko nitubona impamvu aho kudukingira mu kubakira uruzi bafata ingingo yo kutwomora. Gatumba ni muhira, harya hahambye ba sokuru bacu, niho twavukiye, niho twakuriye. Bazotwimura tuhagaruke, tuzopfuma dupfa ariko ntituzote ivyacu. Avuganye na mugenzi wacu Edgar Nzisabira yishuye ati kuva tumenye yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere batanguye kuhagura mu mpisho, bamwe baja baramaze gusubirayo, natwe inyuma ntituzohera iwacu. Tubamenyeshe yuko hagera mu kwezi kwa gatanu imyuzure ikiriyo yose, ariko ubu uya makuru akaba tuvuga yuko amazi ariko aragabanuka, ari nabo bamwe bavuga yuko hari hamaze gusubirayo, abandi nabo bimuwe batabona ingene bazosubirayo. Mu Kirundi baraciye umugani bati abagabo barajya imbwa zikishura. Abantu benshi baribaza bati ni kubera iki mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta abasuma atari bo bahana? Gushika ubu hariho abakozi batari bake badahembwa kubera bagirizwe ko bahembwa habiri, abandi bakavuga yuko hari abashizwe ku ntonde z'abapfuye. Amaze kuboneka ni miliyoni 52. Umushikiranganje yabivuze ku itariki ya 29 Rusama umwaka wa 2024. Uyu mushikiranganje Kayabaga uwo yasubiriye we yarahatswe kubizira, none uyu we azobishobora. Ngo ni imashine iharura imishahara yaciye bayipararanganya kugira bamunanize. None abamaze amezi arenga 6 badahembwa kandi barenganywa bazoshumbushwa. Uko biri kose umukozi aberwa n'impembo. Abantu rero benshi bafise amakenga cane cane ku washize mu buhinga ngurukana bumenyi, ariko agira rusansuma bakoresheje ishiramwe byitwa Media Box ry'umuntu yitwa Ndayishimiye Donatien, asanzwe ari umukozi wo mu iperereza, aho bivugwa yuko ashobora kubakorana nabo basuma bo mu bushikiranganje kugira ngo bashobore kuba bonyuruza ayo mafaranga. Bakavuga yuko bitumvikana yuko hari abantu borenganywa kandi bari ku kazi, kandi rusasuma yabaye ku mugaragaro, abantu bakashobora kuba babohewe amaboko imugongo. Leta ikabisabwa yuko yotunganiriza abakozi bose ata wanja wangura.
hariho inzoga iriko irisha abantu, leta ikabandanya itoza amakori kandi ibona yuko hariho abantu bariko baragira ingorane. Ivuriro ry'amaso Clinique de l'Oeil ry'Ibujumbura ryaratangaje ku igenekerezo rya 28 Rusama umwaka w'ibihumbi 2024 ko abakiri bato benshi baguma bagaragaza ku bwinshi ibimenyetso by'uruhumyi. Abitura ibitaro batabona neza ni benshi. Abaganga bikeka ko biriko biterwa n'inzoga zikaje cyane zirimwo methanol. Abaganga bakavuga yuko atakikozwe vuba ibyo binyobwa bishobora guhumisha benshi bikagera naho bitavurwa. Ababinywa nabo bati BBN yavyemeje ko atangorane zobinywa kuko Brarudi yaraduhemukiye. Abajejwe amagara y'abantu n'abandi batware bajeje gutunganiriza abanyagihugu bo bafasha hakiri kare izo nzoga zitaramara abantu. Ikinyobwa kimwe bita Sapporo. Ico kinyobwa rero Sapporo kikaba kikorerwa n'umugwizatunga yitwa Jeremy, akaba asanzwe akora imitobe. Rero Sapporo rero kikaba ari kinyobwa kaze cyane aho kimaze kwica abantu batari bake, aho bamaze kuvugwa abashika 2 bapfuye mu Carama, hakaba n'abandi bavuga yuko baremvye. Rero ni hamwe n'ibi bitaro vya Clinique de l'Oeil byatanze ako kamo. Kinyamakuru Itara Burundi twagerageje kurondera uwitwa Jeremy asanzwe atwara ishirahamwe BBN rijejwe ibyo kuraba yuko ibintu byose bidandazo mu Burundi bimeze neza. Uwo nawe akaba yaciye atwishura mu majambo make cyane, aho yaturamukije ati mwaramutse, ati murakoze cyane, turiko turabikurikirana, mu minsi iza muzobona ibyavuyemo. Tukaba twizera yuko amakuru bayafise, hama leta nayo ikazoba imufashamwo. Uyo Jeremy bakavuga yuko yoba ari mushasha muri BBN, hamwe atafise abamufasha atashobora kubikora kuko izo nzoga zisanzwe zikorwa n'ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD, nabyo arivyo bitanga akazi. Amakuru y'uno munsi leta yarangije ngaha, tubararikira mu kiganiro tumaze misi tubategurira tubereka urukurikirane rw'ibihangange usanga biri mu butegetsi kandi no mu rudandazwa. Gikurikira tubivuge. Ikinyamakuru Itara Burundi mu gisanga kuri www.itaraburundi.com. Mushobora kudusanga kandi ku mbuga zitandukanye, yaba Facebook na chaîne YouTube yitwa Itara Burundi. Mu bisangize bose mwakoze. Naho butaha mwari kumwe na Jerome Kazabukeye.